icyo nsaba uhoraho ni kimwe kandi nicyo ubuzima bwanjye butegereza kwitwararika n'ukubaka ubushuti bwanjye n'umwami iminsi yose y'ubuzima bwanjye kaba nzindi siri ko ubusabane bwanjye n'umwami wanje bwubakitse neza. Haleluya. Simuburira umwami wanje ubuzima bwanjye bukaba buganjijwe n'umwami wanje. Icyo nsaba umwami wanje ni kimwe kandi Shalom, amahoro, ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo biganza imitima yanyu. Muri kumwe na Evangeliste Patrick Ndayishimiye kuri CANAAN TV. Reka dusenge tuganire ijambo ry'Imana. Ngwino uganiriza imitima y'umwe wese Kristo Yesu umwami wacu. Yaranditse ijambo ryiza Petero. Aravuga ngo ijambo ryawe ni imbuto itabora. Rigiye kubibwa mu bantu mwami. Urivomere. Uvomere ijambo ryawe mu mitima y'abagiye kuryumva. Mwemu wawe mwiza aze abane natwe. Mu izina rya Yesu. Amen. Bavukanye ndifuza kubasangiriza ijambo ryiza, ijambo mwese muzi cyanditse muri Zaburi ya 27 umurongo wa 4. Zaburi ya 27 umurongo wa 4 haravuga ngo icyo nsaba uhoraho ni kimwe kandi nicyo nza kwitwararika nukuba mu ngoro y'uhoraho iminsi yose y'ubugingo bwanje karaba ubwiza bw'uhoraho nkibeza urusengero rwawe rwera. Icyo gusaba Mana, icyo nsaba umwami kandi nicyo ubuzima bwanjye buzokwitwararika. Bavandimwe, witwararika iki mu buzima bwawe? Niki mu byukuri witwararika kuruta ikindi? Witwararika iki kuruta ikindi? Dawudi yarazibanga, yaravuze icyo nsaba umwami wanje ni kimwe kandi nicyo ubuzima bwanje bugomba kwitwararika kuruta ibindi, no kuba mu ngoro yawe mwami, karaba urusengero rwawe. Kuba mu ngoro y'umwami mvuga none sukwimuka nguje muri eglise wanyu gumeyo oya. Icyo nsaba uhoraho ni kimwe kandi nicyo ubuzima bwanjye butegereza kwitwararika n'ukubaka ubushuti bwanjye n'umwami iminsi yose y'ubuzima bwanjye kaba nzindi siri ko ubusabane bwanjye n'umwami wanje bwubakitse neza. Haleluya. Simuburira umwami wanje ubuzima bwanjye bukaba buganjijwe n'umwami wanje. Icyo nsaba umwami wanje ni kimwe kandi nicyo ubuzima bwanjye buzokwitwararika. Witwararitse iki muvandimwe? Niki mu byukuri witwararika kuruta ibindi? Mbere y'ibindi byose itwararika umwami wawe. Nigeze kubigisha kuri ino chaîne ijambo rivuga ngo kugaburira umuntu wacu w'imbere. Itwararike ko yafunguye. Itwararike guhimbaza umwami wawe. Itwararike gusoma ibyanditswe byera. Itwararike kuzura amashi. Itwararike iby'Imana. Itwararike. Niki witwararitse mu byukuri? Niki witwa Zaburi ya 16 yaravuze ngo nabari uhoraho ndi ni wowe mwami wanje, nta mugisha mfise atari wewe, ni wowe soko y'umugisha wanje. Umugisha wanje uva kuri wowe, nta wundi mugisha mfite atari wowe, ni wowe soko y'umugisha wanje mwami. Ivyo byose dukora turondera ni wabiduha, ivyo dufise ni wowe wabiduhaye. Bene data, Imana yacu ari gitangazwa n'ivyo yaduhaye, bituma tutakiyegera, bituma tutakibana nayo, ikaduha umugisha. Hariho ijambo ryiza nahishuriye muri no minsi, amasengesho niyo azotumuzigama ivy'Imana yagushiza mu biganza. Kubana n'Imana nivyo bizotuma Imana izigama ivyo yagushiza mu biganza. Hari ivy'Imana yadushiza mu biganza, hari abantu benshi Imana yahaye umugishishura mu biganza byayo, ariko kubera kwitwararika ibindi Imana bakayashira hariya, uno munsi byaragiye ndibikiri mu biganza byabo. Uyu munsi ko bararira. Reka ndakubwire, uba ku bushuti bukwiranye hamwe n'Imana yawe. Hari ibintu vyiza byinshi muri nosi. Kuba ku rugo rwiza ni vyiza. Kwiga amashuri meza ni vyiza. Kugira abana beza ni vyiza. Kugira imodoka ni vyiza. Kugira inzu nziza ni vyiza. Ariko hari ikintu cyiza kiruta byose. Haleluya. N'ubuzima bubana n'Imana, n'ubuzima busenga. Ikirusha byose bwiza nukubaho mu buzima bubana n'Imana, ubuzima busenga. Ibindi byose ni vyiza mu byukuri. Ivyo nimbufise ni vyiza, ariko kandi witwararitse iki? Hari ubushuti ufitaniye n'Imana yawe. Ya yindi yaguhaye bya bindi, ya yindi yatumye uvyuka, ya yindi yatumye uhumeka. Mwavuganye. Icyo nsaba uhoraho ni kimwe kandi nicyo ubuzima bwaje buzokwitwararika. No kubana nawe mwami. Ndakunda Dawudi bavandimwe. Ndakunda gusoma igitabo cya Zaburi. Kira nyubaka ubuzima bwanje. Zaburi ya 42 iravuga ngo
niko impongokazi ihuzagizwa irondera imigezi, niko umutima waje uhuzagizwa ukwifuza. Turakeneye gutunga imitima yifuza Imana, imitima inyotererwa Imana, apana imitima inyotererwa ivy'Imana gusa. Hari igihe kenshi tunyotererwa ivy'Imana, ukanyotererwa umugabo, ukanyotererwa umwana, ukanyotererwa umuduga, ukanyotererwa ivyo ni vyiza, ariko tugomba kunyotererwa umwami wacu kuruta ivyo vyose, kuruta ivyo vyose. Aravuga ngo kurya impongokazi ihuzagizwa irondera imigezi, umutima wanje niko uzohuzagiza ukifuza Imana. Umutima wanje ugirira Imana inyota, Imana nzima zoza ryari ngo seruke mu nyongaza, zoza ryari. Oh haleluya, oh haleluya. Umutima wanje ugirira Imana, itwararike kugira inyota y'Imana, inyota y'Imana mu buzima bwawe. Ugomba kuba ufite inyota y'Imana, genda n'inyota y'Imana. Uri mu muduga wawe genda n'inyota y'Imana, genda n'inyota y'Imana. Haleluya. Dawudi we aravuga ngo icyo saba uhoraho ni kimwe, kandi nica ubuzima bwanje buzokwitwararika. Muri Zaburi ya 42 aravuga ngo umutima wanje urakunyoterewe kuruta uko impongokazi ihuzagiza irondera imigezi. Niko umutima wanje ukeneye Imana. Umutima wawe ukeneye Imana mu by'ukuri. Ndakwifurije gutunga umutima ukeneye Imana, ndakwifurije gutunga umutima ukeneye Imana kuruta ibindi bintu byose. Zaburi ya 61 iravuga 63 umurongo wa mbere haravuga ngo Mana ni wowe Mana yanjye, nzozinduka nkurondere. Haleluya, nzokurondera kuruta ibindi bintu byose. Hariho Zaburi ya 147 ndibaza 119 umurongo w'147 haravuga ngo umuseke utaratambika Mana, umuseke utaratambika ngo n'abandi maso, ngo kugira ngo ndimbure ivyanditswe vyawe zera, kugira ngo ndondere mu nyonga zawe. Iyi Zaburi ya 63 umurongo wa mbere ukavuga ijambo ryiza cyane, ukavuga ngo oh haleluya, ukavuga ngo Mana ni wowe Mana yaje, nzozinduka nkurondere. Umutima wanje ugirira Imana inyota. Oh Mana we, ndagusengera mu muvandimwe, ndagusengera ngusengera no sengesho. Umutima wawe wamana inyota y'Imana, umutima wawe wamana inyota y'Imana. Tuzigera wicuza gusenga, tuzigera wicuza ubuzima bw'abanye n'Imana, tuzigera wicuza ubusabane bagiranye n'Imana, tuzogera wicuza. Umva ndakubwira, si wowe gusa n'abana bawe bazanezererwa amasengesho y'abavyeyi babo. Ndiba abana bacu n'abanyamugisha. Haleluya, abana bacu n'abanyamugisha. Haleluya. Umutima wanje ugirira Imana inyota, Imana nzima zoza ryari ngo seruke mu nyonga zawe Mana. Umutima wanje ugirira Imana inyota. Reka ndagusengera ino sengesho, wamana inyota y'Imana, wamana umutima ushaka Imana kuruta gushaka ibyayo, kuruta gushaka hari igihe dushaka ibyayo ndidushaka Imana, ndidushake iyo ngo itwuzure. Haleluya. Aravuga muri Zaburi ya 63 avuga ijambo ryiza, Mana niwe Mana yanje, nzozinduka nkurondere. Umutima wanje ukugirira inyota, umubiri wanje urakwifuza mu gihugu cumye kiruhijwe kitagira amazi. Muri uwo mubiri wanje umutima wanje urakwifuza, ni wowe ngomba, ni wowe ndondera, ni wowe nshaka, ni wowe nifuza. Haleluya. Umutima wawe ushaka iki? Ni iki kiza kigutera kuja gusenga? Ni ye motivation igutera kuja kubana n'Imana? Ni ye motivation ugira iyo uvyutse mu gitondo? Ni iki kikuvyura? Ni imitwaro, ni ibibazo cyangwa? Ndakwifurije kugira Imana inyota. Ibindi navyo Imana izabikora abavandimwe. Mureke tugirira Imana yacu inyota. Mureke mbabwire Dawudi akando gato karyoheye muri no minsi. Niko ndasoma Dawidi umunsi umwe Isara mubwira Isayi, genda uje kuraba bakuru bawe iyo baragiye intama. Aragenda asanga bari ku rugamba, Goliyati bari yo ku rugamba, iyo bakuru iyo bari ku rugamba. Aragenda asanga Goliyati ariko arabatuka. Dawudi bavuga seveye, arababwira ngo uriya muntu wo mwicaye yohabwa iki? Baramubwira ngo uracyari umwana mutoya, turakuzi. Bakuru yo batangira kumutuka, amakuru agera kwa Sawuli. Baramubwira wowe ni gute? Aramubwira mwami, reka je nkubwire seve yanje, intambwije gutwara umwana w'intama. Oh narawutabahura. Ariko Mana, Imana duheze kuba ku bushuti bwacu nayo, idubu yaza nayo kayigira kayica. Uriya Mufilisitiya atakebwe zomugira kimwe muri ivyo bikoko. Umwami aravuga, uvuze gute mwana? Basi reka nkwambike imyenda yanjye. Iyo myenda kwereka atari yarayambaye kera, kubera Isabura atarayambaye, arayambara arubaha. Ageze imbere amwe umwami bisina bimenyereye, reka nirukanke. Goliyati amurangije aravuga ngo none mwantumye akabwa nzagenze gute? Aramubwira ngo ndagutera mu izina. Haleluya. Naje kugwanya mu izina ry'umwami wacu ye, mwami wacu. Oh bavandimwe,
kubaka ubucuti bwacu n'Imana ntabwo tuzobyicuza. Ba Goliyati bari imbere yacu tuzabakata amajosi, bazosenyuka. Haleluya. Kubaka Abisiraheli mu gitabo cy'abacamanza babayeho mu buzima bugoye. Reka nsome iryo jambo, ndangirize muri iryo jambo. Igitabo cy'abacamanza, abacamanza 8 umurongo wa 20. Igitabo cy'abacamanza 8:28 haravuga ngo nuko abamidiyani bamagwa manyama n'Abisiraheli, bamagwa manyama. Hari igihe Satani aguma azana amanyama mu buzima bwawe, agumage kugwanya, ariko dufite Imana. Gideyoni yarahagurutse kubera ubusabane yagiranaga n'Imana, ngo Imana imusanga munsi y'igiti iramubwira ngo wa munyenkomezi we. Aravuga ngo mwami, iyo nja kuba umunyenkomezi ntituba tumeze gutya, turatera abamidiyani bakaza bakarandura. Ariko igihe cya Gideyoni, umuhungu wari warubatse ubushuti bwiwe n'Imana, ngo Abisirayeli bamaze imyaka 40 abamidiyani barahunze kubera umuhungu umwe. Haleluya. Ngo Imana imara amanyama abamidiyani ku ngoma ya Gideyoni, baragenda barahunga, baravuga ngo haje uwundi musore. Ubushuti bwawe n'Imana ntabwo uzobwicuza, haleluya, ntabwo uzabwicuza. Yesu aguha umugisha. Icyo nsaba uhoraho ni kimwe, kandi nicyo umutima wawe uzokwitwararika, nuko mu ngoro yawe mwami. Yesu aguha umugisha, akugirire neza, aguha inzara n'inyota zo kubana n'Imana, aguha inzara n'inyota zo kubana n'Imana. Mureke ndababwira, ibindi byose birahera, ibindi byose birashira. Umva, n'ubutunzi butazigera bushira, n'ubutunzi budahera. Mureke mbabwira akantu narabye iyo twagiye ku mpanda. Iyo twagiye ku mpanda, umuntu baravuga ngo uyu muntu yavutse kino gihe, yakoze hano, yagize gutya. Mugabo ntibigera bavuga amafaranga asize kuri konte, ntibigera bavuga amazu yasize, ntibigera bavuga ibike yakoze, nivyo bijanye nawe. Ibike narahigiye ikintu gikomeye, ibyo yakoze nibyo bavuga, ibyo yasize sigwiwe. Hari igihe twitwararika cyane ku bintu tuzosiga, hari igihe twitwararika ku bintu tuzosiga. Umwanya w'Imana ukawubura. Kubaka ni vyiza, kubaka amazu ni vyiza muvandimwe, gutera imbere ni vyiza cyane, ariko teza imbere n'umuntu wawe imbere, umuntu uzobora Imana. Teza imbere ubusabane bwawe n'Imana, ibindi urabibonera umwanya, kudandaza urabibonera umwanya, ariko gusenga bikanga. Kubera iki? Ibyo bindi ukora bizasigara. Umunsi uje kumbana ntabwo bazigera bavuga ngo wasinze 5 amave 3 oya. Ibyo ntibikakubuze kurondera Imana umwami wawe, ibyo ntibikakubuze kuba ku bushuti bwawe n'Imana yawe. Mwami Yesu aguha umugisha kandi agusengere. Mwami duha inzara n'inyota, ngo uyu mwanditsi wavuze ngo ko kujya imbogokazi uzaguzirondera imigezi, ni ku mutima wanje uzaguze kwifuza. Mwami, umutima wanje urifuza wewe, umutima wanje ushaka wewe, umutima wanje ugomba wewe. Mwami numpezi inzara, ndakeneye gutura n'inzara iminsi yose y'ubuzima bwanje. Uko mbonye izuba ndakeneye Mwami kwirwa inzara n'Imana, inzara y'Imana. Uko ngiye kuryama ndyama n'inzara, nzuka n'inzara yo gushaka umwami wanje. Uganze imitima yacu, utweze ino nzara n'inyota. Mwami ni wowe umugisha wacu, nta wundi mugisha dufite atari wowe. Icubare bwarukire mu izina rya Yesu umwami wacu, amen.